Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatanu itariki 11 z'ukwa kane mu 2025. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ko ingaruka ziguma ziyongera z'ibitero vya Israel bibangamiye ubuzima bwo muri kazoza bw'abanyapalestina baba mu karere ka Gaza. Mu Burundi ikivuko ca Rumonge kirabangamiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika, abanyagihugu bahaba basaba gutabagwa. Hari abantu bapanze bahangayitse bamaze nk'amezi 5 bapanze batararonka ubari amafaranga bariha. Aha je naratevye ndananirwa ndongera ndagaruka ngaha. Badufashe kuko abantu turagowe kino kiza caje, hama leta nayo yiga ukuntu amazi yasubiza inyuma kuko amazi ntabwo ari menshi. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga, aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Idonido y'ivyo byose ni mukanya Primen Kumagenge aje kutusomera yavugwa ku isi ari muri studio zacu za Nairobi. Idolari ryagabanutse agaciro ku masoko mpuzamakungu mu gihe ukutabona ibintu biva niyo bija kuvyerekeye politike y'ubudandaji ya Donald Trump bibandanya gutesha umutwe abanyamitahe. Idolari ryashitse ku gaciro karyo kambere ko hasi ku ifaranga ry'abaswiss mu myaka 10, hari gihe vyashitse rishika ku rugero ritari bwigere rishikako ku myaka 3 ugereranije na euro. Kare igiciro c'inzahabu caduze ku rugero rwa mbere runini mu gihe abacuruzi barondera ibintu bidatakaza agaciro iyo amasoko y'imitahe ahungabanye. Isoko ry'imitahe rya Dow Jones ryuguruye riri hasi gatoya inyuma y'indwi rigwa rivyuka. Hagataho Ubushinwa bwongereje amakori buca ibidandazwa bivuye muri leta zunze ubumwe za Amerika gushika ku rugero rw'125 kwijana, bukomeza gusumba intambara y'ubudandaji hagati y'ivyo bihangange bibiri mu butunzi kw'isi. Ubutegetsi bw'Ubushinwa bwavuze yuko butazoduza ayo makori kurenzaho naho Amerika yo bikora kuko ubudandaje kuri urwo rugero rw'amakori atakinini ruba rukivuze. Amakori ya Amerika ku bidandazwa byinshi biva mu Bushinwa ubu ahagaze ku 145 kwijana. Ishami rya ONU ryitaho abana ririyamiriza amabi yo gusambanya abana ku nguvu yiraye mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. UNICEF ivuga yuko abana bangana nibura 1/3 c'abantu hafi ibihumbi 10 bakorewe amabi yo gusambanywa ku nguvu canka yandi mabi ashingiye ku gitsina yatohojwe mu mezi 2 ya mbere y'uyu mwaka. Ni inkuru ya Will Ross twumva mu ijuru rya Florentine Kwizera. UNICEF imenyesha yuko urugero rw'abafatwa ku nguvu mu buseruko bwa Kongo rutari bwigire rushika aho rugeze muri kino gihe. Ivuga yuko arakaga kakwiye aho bahuye nako barimo n'abakiri bitambambuga. Iryo shirahamwe ryitaho abana rimenyesha yuko igihe intambara zari nyinshi cyane mu ntango z'umwaka, uko iminota 30 iheze haba hari umwana yafashwe ku nguvu. Rivuga yuko imigwi yitwaje ibigwanisho ikoresha ubwo bubisha nk'uburyo bw'iterabwoba. Amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu yatanze ivyegeranyo vyerekana yuko umugwi M23 ushigikiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda wafasha abantu ku nguvu. ONU ivuga yuko hakwiye gushigwa inguvu hamwe kandi mu maguru masha mu nzira yo gukumira ivyo bitero vyo gufata abantu ku nguvu no kugarukira kubahuye nako kaga bakeneye gufashwa. Aya makuru mwumva na ya BBC. Inama bashigikiye Ukraine yabereye i Bruxelles biyemeje yini mfashanyo yo gushigikira ya gisirikare yo gushigikira Ukraine ingana na miliyaridi 4 z'amadolari. Igihe yatangaza ico giharuro, John Hille umushikiranganje w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi yavuze yuko barungitse ikimenyetso ku Burusiya ko bahagaze inyuma ya Ukraine. Imfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika kuri Ukraine ivyayo ubu ntawe bizi neza
mu gihe ico gihugu ubu kirajwe ishinga no gushika ku masezerano yo guhagarika intambara. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe kwivuna abansi iyo nama ntiyayitavye imbona nkubone. Umushikiranganje w'Ubudagi ajejwe kwivuna abansi Boris Pistorius yavuze yuko kuba Uburusiya bubandanya ibitero kuri Ukraine bisigura yuko amahoro atari hafi muri iki gihe. Uburusiya burabandanya ibitero vyabwo kuri Ukraine ku murindi utagabanuka. Iyi ndwi yonyene Uburusiya bwagavye ibitero vyinshi bikomeye harimo no kubibanza abantu babamwo muri Ukraine. Ivyo bikorwa vy'agasomborozo vyerekana ko Uburusiya gushika ubu atamahoro bunezwe. Ukraine ikeneye igisirikare gikomeye. Ico gihe honyene niho inzira y'ibiganiro izoshobora gushikana ku mahoro nyayo kandi arama. Hagati aho umukuru w'Uburusiya ariko arabonana n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Steve Witkoff mu gisagara ca St Petersburg. Witkoff yakiriwe n'igishika n'umukuru w'Uburusiya. Abo bagabo bompi bakoranye mu biganza bongera baramwenyura imbere y'ivyuma bifata amasanamu. Ibiro vy'umukuru w'Uburusiya vyemeje ko baganira ku ntambara yo muri Ukraine, ariko bigabisha yuko atabo kwitega yuko hari ibintu bikomeye baja gushikako. Bubaye bwa gatatu iyo ntumwa ya Amerika ibonana na Putin mu gihe Donald Trump abandanya kurondera gushika ku masezerano yo guhagarika intambara. Ndangirize muri Nigeria ho abategetsi babujije amaradiyo n'amateleviziyo gusubira kuvuza indirimbo inegura ibikorwa by'umukuru w'igihugu Bola Tinubu. Urwego rw'igihugu rujejwe ibica ku maradiyo n'amateleviziyo rwavuze yuko indirimbo ya Idris Abdul Karim Tell Your Papa no kuvuga mu bwira so wawe itabereye kandi itujuje urugero rw'urupfasoni. Amajambo y'iyo ndirimbo asaba Sei, umuhungu wa Tinubu, afise ijambo rikomeye kubwira se ko abantu muri Nigeria bariko barapfa kubera amagume y'ubutunzi n'umutekano muke. Igihe yaba umukuru w'igihugu haraheze hafi imyaka 2, Bola Tinubu yarakoze amahinduka atari make yatumye ubuzima buzimba gusumba. Nina. Urakoze Pime ndi ku magenge kuri ayo makuru ejeje kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere mu karere k'iburasirazuba bwo hagati. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ko ingaruka ziguma ziyongera z'ibikorwa vya Israel zibangamiye ubuzima bwo muri kazoza k'abanyapalestina nk'umugwi wo mu karere ka Gaza. Ibiro vy'uburenganzira bwa muntu bw'iryo shirahamwe bwavuze kandi ko ibitero vya vuba biharurwa muri za mirongo vya Israel vyiciwemwo abagore n'abana gusa. Ni inkuru ya Mike Thompson mwumva mw'ijwi rya Florentine Kwizera. Umuvugizi wo mw'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ravina Shamasani yavuze yuko urugero runini rw'abafa, ibisambuka no guteshaguzwa kw'abahindura ibibanza bahunga hamwe no kwanka yuko ivyangombwa vy'ibanze bibashikira biriko birabangamira ubuzima bw'abanyapalestina bo mu karere ka Gaza. Yongera koko kubona hari ibisasu biriko biramijagirwa aho abantu bategetswe kwiyegeraniriza bisigura yuko atana hamwe hari umutekano muri ako gace. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu casanze kandi hari ibitero bigera kuri 36 vya Israel bimaze kugabwa kuva hagati mu kwezi guheze vyishe abagore n'abana gusa. Igisirikare ca Israel kimenyesha yuko gitumbera gusa abagwanyi b'umuhari Hamas kandi yuko gikora uko gishoboye kugira ngo abahitanwa n'izo ntambara babe bake cane. Iyo yari inkuru ya Mike Thompson mweko mwumva mw'ijwi rya Florentine Kwizera. Tubandanyiriza amakuru yacu mu Burundi. Hambavu y'ingaruka z'intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, ikivuko ca Rumonge kirageramiwe n'iduga ry'amazi kiyaga Tanganyika. Zimwe mu nyubakwa zashikiramo ibidandazwa izakoreramo abajejwe gusuzuma amagara y'abinjira n'abasohoka canke izabegeranya amakori n'amatagisi zarahitanywe n'ayo mazi. Iduga rya Tanganyika rigeramiye kandi amazu yakira ingenzi, ubunywero n'imihana biri ku nkengera. Abanyagihugu bahaba basaba gutabagwa. Ni inkuru ya Jidasi Hundimpundu. Ushitse ku kivuko ca Rumonge ubona uruja n'uruza rw'abakozi bariko baca mu mazi abagera ku mavi canke haruguru y'amavi baja gupakurura ubwato. Ahahoze isi yumye ubu nta ukihamenya. Utereje amaso hirya ubona inyubakwa zabomaguritse, ibisigarira vy'impome bihagaze muri Tanganyika. Agrippine Nduwimana arongoye ikivuko ca Rumonge avuga ko ibintu bitoroshe.
aho twahora tubika ibidandazwa byabibije bivuye mu bihugu bibanyi bya Tanzania na Kongo canke ibidandazwa biva ngaha mu gihugu cacu bijabuka ahantu hose twahora tubibika. Murabona yuko amazi yamaze kuharengera, murabona ko inyubakwa zimwe zimwe no gusambuka zasambutse, twaranahahombeye kuko hariho stoke yarimwo inzoga izi za Bralirwa zijabuka muri Kongo. Twabyutse ijoro rimwe dusanga amakazi ya mamo yamaze gutwarwa n'amazi. Uretse inyubakwa zashikiramwo ibidandazwa n'ahakorera abajejwe gusuzuma amagara y'abinjira n'abasohoka canke ahakorera abegeranya amakori n'amatagisi harashikiriwe, bose babaye bararondera aho bisondeka. Twaragerageje turafashanya kugira ngo dushobore kuronka izi nyubakwa mubona turiko turakoreramo ubu byifata kibanza mu kurindira umugambi wa leta ufashijwe na Banki Mondiale wo kuzokubaka ikivuko giteye imbere. Abadandaza bavuga ko ingorane yatumye ibikorwa byo gupakira no gupakurura bizimba, nk'amahera yo gupakurura ikazi imwe y'inzoga yavuye ku 250 aja ku 400. Iduga ry'amazi ya Tanganyika rigeramiye kandi amahoteli, ubunywero n'imihana biri ku nkengera. Akarorero ni ku kabari kitwa Tourist Town Beach. Iki kibanza cahoze gikundwa cane kikinjiza amafaranga menshi, ariko ubu ibintu bimeze nabi. Gerizone Tebakumva ni wahajejwe. Uruhombo ni gose kubera uko twakira abantu kare siko tuhaye turabakira ubu bivanye naho twahora tubicarika amazi yarahatwaye. Bikimeze neza nk'indya mwadandaza ku munsi abazingana gute? Yaba ari nyinshi cyane kubera nko ku munsi twararonka nk'umiliyoni 2 kuduka. Imwe muri quartier zigaramiwe cyane ni Kanyenkoko. Abanyagihugu bidoga ko inzego z'igihugu zabataye, basaba gutabarwa. Hari abantu bapanze bahangayitse bamaze nk'amezi 5 bapanze batararonka ubari amafaranga bariha. Ahaje naratevye ndananigwa ndongera ndagaruka ngaha. Neremeye ndavogera muri ayo mazi ndayabamwo ndagira gute ngire gute none nta mahera dufise yo gupanga. Badufashe kuko abantu turagowe kino kiza caje. Hama leta nayo yiga ukuntu aya mazi yasubiza inyuma kuko aya mazi ntabwo ari menshi. Abuduru Ntiranyibagira umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari wa Rumonge avuga ko ababa mu bibanza bikarirwa cane n'imyuzure babimuriye ahitwa ku Mutambara. Anegura ko harabagarutse kandi bibujijwe. Ariko naho twa basubiye mu zabo Tanganyika kandi isubiye kuduga ikibatera, bisigura yuko bijya bice ni bice kugira ngo leta ikingire ubuzima bwa bene gihugu, ni bice bidakwiye ko yuko habaho abene gihugu. Mu mwaka wahera amazi ya Tanganyika yaraduze ku rugero rutari bwabeho, yonona ibitari bike muri Bujumbura, Rumonge na Makamba. Harabibaza ko ivyabaye ico gihe vyoba bigira bisubire. Gildas Ihundimpundu mu Rumonge. Urakoze Gildas Ihundimpundu. Ubu ni saa 11:42 muri studio za BBC i London, ni saa 12:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murayumva no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda, kuri radio Humuriza FM n'isanganiro mu Burundi. Murashobora no kuyaronka ku rubuga rwacu rwa internet na Facebook live. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugume mu karere k'ibiyaga binini. Yarokotse genocide afite imyaka 3 gusa, abura abavandimwe bose, none ubu n'umushoramari mpuzamahanga ku rwego rw'ikoranabuhanga. Nyuma yo kurokoka wenyine mu muryango wa hafi w'abagera kuri 50, Joseph Semafara yisanze ari wenyine agomba guhangana n'ubuzima kandi akiri muto. Kubaho mu kigo cy'imfubyi, kwirera ari muto, ndetse n'ubwoba bwo kuzabaho ubuzima bubi ni nkuko yabayeho ari muto ngo nibyo byamwubatsemwo rwiyemeza mirimo ukomeye, ubu ukorana n'ibigo mpuzamahanga bikomeye. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Isare niho dukorera amahugurwa. Joseph Semafara, umugabo w'imyaka 34, aradutembereza inyubako akoreramo ubushabitsi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ntabwo ari inzira yamworoheye, ariko kuko uyu mugabo yabuze abantu benshi bo mu muryango, arokoka afite imyaka 3 gusa, kandi ari we muhungu wenyine washoboye kurokoka muri uyu muryango. Avuga ko ubuzima bwo mu kigo cy'imfubyi yabayemo budindiza ku bijyanye n'imitekerereze, ariko we ngo bwamubereye n'isoko y'imbaraga. Ibiba bikuzengurutse ni ukutagira icyo ugeraho mu buzima.
ibi bigo by'imfubyi rero ngewe icyo byambibyemo rero byambibyemo ubwoba bw'ubuzima n'ishyaka. Mu gihe cy'imanza za gacaca Semafarango yababajwe n'ukuntu abishe abo mu muryango we bawugaragazaga nk'uwari ukennye cyane kugira ngo batishyura ibintu byinshi byangijwe. Gukura yanga kuzabaho mu bukene nk'ubwavugwaga ku muryango we nabyo ngo byamwubatsemo umutima wo gukora cyane. Umugabo washenye inzu yacu kugira ngo azakunde yishyure make avuga ko inzu yacu yari yubatswe n'amabati abiri. Icyo kintu cyanze kumvamo kugeza n'ubu, kuko twari abakeneye bo kugira inzu y'amabati abiri. Ngira inyota yo gukora cyane, maze gushaka nawe uzi nibaza kuki mfite inzu ifite ibyumba 8. Ndakubyibazaho nyuma nsanga nayubakanye igikomere, ndi kugereza kwivura cya gikomere. Muri ngewe mu indani harimo ikintu gishaka guprovinga abantu ko tutari dufite akazu gato. Avuga ko adatunze amafaranga menshi ariko ngo azaba yafite aho baherereye kandi biteguye kuyarekura. Nagiye muri Amerika mbona company ndayibwira ibi nibi ndayemeza. Ngi rero ufite iyo soko yo gushaka abakozi, kandi ibyo bintu bashaka ntabwo bizi, kubera ko nta mafaranga ufite. Uraza kunyemerera nkucuruze undi muntu aze kukwishyurira ayo mafaranga. Iyo urashaka abakozi gukorera mu Rwanda, dufite abantu benshi bakunze aho u Rwanda rugeze, abo rero nibo nkorana nabo. Haba mu mushinga y'ubushakashatsi mu ikoranabuhanga akorana n'ibigo mpuzamahanga ndetse no gushaka abakozi bafite ubushobozi bakenerwa ku isoko ryo mu Rwanda. Uyu mugabo yifashisha abanyeshuri bavuye muri kaminuza z'ikoranabuhanga akorana nazo. Emmanuel Uwayo, impuguke mu ikoranabuhanga yazamuwe na Semafara. Nakuze mureberaho nguko ngano ukunda cyamureberaho n'ubungubu. Inama nagira umuntu umereze ufite ubuzima nk'ubwo nanyuzemo no guhindura uburyo arebamo ikibazo arimo, aho kugira ngo arebe nk'aho ari ikibazo yagezemo, ahubwo arebe uburyo yabyaza umusaruro andi mahirwe yagezeyo kuba yabonye ubundi buzima. Uretse abahugura ndetse akanabashakira akazi, Semafara ngo anafasha urubyiruko gushyira ibitekerezo ku murongo iyo bafite imishinga runaka. Abo ni nka Ariela Tuyishime, umukobwa w'imyaka 26 watangiye umuryango Life Changing Endeavor ufasha abakobwa barimo ababyariye iwabo. Aramfasha kubishyira mu murongo, wabikora gutya. Ikindi akunda kunyereka cyane yuko mfite ubushobozi. Kuba umuntu ukomeye cyangwa ukora ibintu bikomeye ntabwo bisaba kuba waravukiye mu buzima bwiza cyangwa ufite ubushobozi burenze. Akunda kunsharinga inkuru yiwe, ubuzima yagiye anyuramo n'uburyo yatangiriye ku busa. Agira inama abakiri bato, Semafara avuga ko kwiheba ari ikintu umuntu agomba guhungira kure niba agomba kuva mu bihe bibi arimo. Ikindi wasanga amahirwe y'akazi n'ishoramari ariho, ngo bisaba guhitamo ikintu kimwe kandi ukirinda kujarajara wigana ibyakozwe n'abandi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Inkuru irambuye ku buzima bwa Joseph Semafara muzoyumva ejo mu kiganiro cy'imvano imvano muzoshyikirizwa na Fenega Gakwaya. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cy'inkino mushikirizwa na Alain Majesté Barenga. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Ano makuru tuhere mu gihugu c'Ubwongereza aho munyamisiri Mohamed Salah w'imyaka 32 yarayongereye amasezerano y'imyaka 2 mu mugwi wa Liverpool. Mohamed Salah yashitse muri uwo mugwi mu 2017 avuye mu Butaliyano mu mugwi wa AS Roma. Yongeye amasezerano mu gihe byari imisi binugwanugwa mu binyamakuru byo mu Bwongereza kwashobora kuva muri uwo mugwi mu mpera z'ihiganwa akerekeza mu bihugu by'Abarabu. Aho igihugu ca Arabia Saudite gikinamo Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mane n'abindi bihangaga byahoze bibica bigacika mu higanwa ry'Ubwongereza rya English Premier League arico cavugwa cane. Mu myaka 8 yaramaze akinira Liverpool, Mohamed Salah yakiniye uwo mugwi inkino 394 awutsindira ibitsindo 243 aha bagenzi we imipira avuyemwe ibitsindo 109. Nayo mahiganwa y'uno mwaka mu nkino zose amaze gukina Liverpool amaze kwitsindira ibitsindo 32. Liverpool, Mohamed Salah yaraye yiyongereyemo amasezerano iri kwisonga gihiganwa ryo mu Bwongereza English Premier League ukarusha n'amanota 12 yose umugwi wa kabiri ari wo Arsenal. Tukiri mu Bwongereza mu higanwa ryayo rikuru rya English Premier League buca ibandanya ejo aho bukera ku munsi wa gatandatu hagiye gukoreshwa ubuhinga bushasha bwo gusifura uwari yaririye
hakoreshejwe ubuhinga bwa kamera n'inyabwonko bita mu gifaransa orge semi automatize. Ubuhinga bwashizwe ku bibuga birenga 200 vyakira izo nkino. Ubwo buhinga bugiye kugabanya imari ku ngingo z'abasifuzi ku bakinyi baba baraririye kuko buzokwifashishwa ubwenge bw'ubukorano intelligence artificielle na za kamera nyinshi zizoba zinyanyagiye ku bibuga, aho n'ingingo y'umuhagarikizi w'urukino izokwerekwa ikibiriraho abarorezi ku mateleviziyo azoba ari ku bibuga n'amateleviziyo azoba ariko yerekana ikibiriraho izo nkino. Muri izo nkino za English Premier League hazoca uwambaye impera z'inondwi, aho ku ndwi ya 32 ku munsi wa gatandatu Manchester City izoca kina na Crystal Palace. Southampton vyamaze kumenyekana ko izomanuka mu cicaro ca kabiri, izotana mu mitwe na Aston Villa na Nottingham Forest, ihuza ubwayo na Everton. Brighton nayo ihure na Leicester. Arsenal izohura na Brentford nayo ku munsi w'Imana. Chelsea izohura na Ipswich. Wolves nayo ihure na Tottenham. Liverpool ihure na West Ham. Newcastle nayo ihure na Manchester United. Nayo mu nkino za Buraya za Europa League z'imigwi yabaye ya kabiri wabo ku munsi we Glasgow Rangers yo muri Ecosse yanganije na Atletico Bilbao yo muri Espagne busa ku bundi. Olympique Lyonnais yo mu Faransa ingana na Manchester United yo mu Bwongereza 2 ku bindi. Tottenham Hotspur ingana na Eintracht Frankfurt yo mu Budagi 1 ku kindi. Mugebo yo muri Norvege yatsinze Lazio yo mu Butaliyano ibitsindo 2 ku busa. Ni hano dushe dusozera no makuru. Ndi Alain Majesté barengana yabashikirije. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Alain Majesté barenga. BBC gahuza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC gahuza miryango kuri podcast. Ubu naho duha umwanya ikiganiro c'abaza muganga mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Mwireho neza. Umubyibuho ukabije ni kimwe mu bibazo gifatwa nk'uburwayi bukomeye. Ariko se iki kibazo cyaba giterwa n'iki? Turi kumwe na muganga Rigana Intsinzi. Rero iyo tuvuga umubyibuho ukabije ni ukugira ibiro birenze ibikenewe. Umuntu rero usanzwe umeze neza agomba kuba afite hagati ya 18 na 25. Ni igipimo fatizo kireba ibiro bigereranyijwe n'uburebure bw'umuntu, iyo bita BMI. Iyo usanze rero hagati ya 18 na 25 uba uri mu bisanzwe. Iyo rero usanze uri hagati ya 25 kugeza kuri 30 uba uri mu biro bikabije birenze ibikenewe, byo twita surpoids, ariko ubu utarajya muri obesite. Obesite rero iyo twagarutseho twavugaga umubyibuho ukabije duhera kuri 30 kugeza kuri 40, ariko nabyo hagati aho hari ibyiciro byayo, icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu cy'umubyibuho ukabije. Ariko ni iki mu by'ukuri gitera uwo mubyibuho ukabije tuvuga? Ndagaruka ku mirire, nicyo cya mbere. Kurya indyo zivuye cyane cyane zihinguye mu nganda, birimo amasukari menshi cyane, amakalori menshi, ugasanga nibyo abantu birira, amaboîte de conserve, bya biryo byo mu dukopo, ndetse n'amasukari bisanzwe, ubwo ndavuga nk'amashokola. Inzoga zirimo isukari nayo ishobora kuba impamvu yo kongera ibiro. Kandi ugasanga kenshi biriya binure byo kunda ari byo biza cyane cyane. Biriya binure ubona inyuma ku mubiri, umenye ko no mu mitsi no ku mutima akenshi biba biriho. Aho ngaho deja iyo ni impamvu imwe, imirire. Indi mpamvu, imiterere karemano y'umuntu, kuvukana imibiri minini. Mu muryango muri abantu banini ntacyo wabikoraho, ufite nawe utwo turemangingo, ama genes atuma ugira ibiro byinshi mu buryo budasobanutse.
so iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu dushobora kuvuga ni siporo nkeya cyangwa se itariho, no kuba umuntu yicaye, cyane cyane mbigarukaho no ku bana. Ni ikigereranyo cyakozwe, basanga abana bicara cyane kuri ekara, kwa kundi baba bareba amateleviziyo n'andi ma ekara, ni ukwicara cyane. Hakaba n'ikindi nshobora kugarukaho cya nyuma, ni imihindagurikire ndetse n'ibihe. Ugasanga wari uri mu cyiciro cy'abashomeri, ubonye akazi, uhise uhindura n'imirire mu buryo butunguranye, utangiye kurya ibyo wumva byose, ako kanya n'umubiri wawe urahinduka. So ni nk'izo mpamvu zimwe na zimwe twagarukaho zitera uwo mubyibuho ukabije. Nk'abagore batwite usanga agira ikibazo kenshi cyo kubyibuha cyangwa se kwiyongera ibiro cyane, byo byaba biterwa n'iki Dr? So ku muntu utwite rero, byo ni impamvu z'imisemburo, bitewe n'uko nyine atwite, hamwe n'iyo misemburo bigahindura umubiri we, cyane cyane ibyo ngibyo. Aha rero ku ngaruka ziravugwa ari nyinshi. Ingaruka nyamukuru z'umuntu ufite icyo kibazo cy'umubyibuho ukabije n'izi. Icya mbere wenda ngaruke ku mitekerereze y'umuntu, ukaba wumva umubiri wawe urawanze, bamwe na bamwe bakagira kwiheba gukabije, ayo depression. Icyo nicyo nagarukaho cya mbere. Icya kabiri cyane cyane ari nacyo gikomeye, ingaruka nyinshi zijyana n'uwo mubyibuho ukabije ni indwara z'ibyuririzi ziza zikurikiye uwo mubyibuho. Indwara z'umutima, ngaruke ku ndwara zijyane n'isukari ariyo diabete, ndetse bavuga ko na kanseri zimwe na zimwe, ariko cyane cyane iz'amara ndetse na kanseri zibere ku badamu, rimwe na rimwe uwo mubyibuho ukabije ushobora kuba ari impamvu imwe mu bibitera izo ndwara. Hama rero umuntu ashobora gufashwa kwa muganga, hari icyo mubamarira, bigenda gute? Hari icyo twagarutseho tuvuga ati imiterere karemano y'umuntu cyangwa se y'umuryango rimwe na rimwe utagira icyo uhinduraho, ariko hari nk'ibintu dushobora guhindura, bimwe twavuze by'imirire. Urugero ngo hari abantu bagerageza gukora siporo, ariko yava muri siporo akaba yarya izo brochette 5 akarenzaho icyo kunywa, ibyo yariye na siporo yakoze ni nk'usubije aho yakuye cyangwa akarenza. Rero tubanze tugabanye amaviande rouge cyangwa se inyama n'insoro z'umutuku, turye bishoboka imbuto, imboga, nibyo usanga kenshi umuntu ushaka gutakaza ibiro akunze gufata bigakunda. Ariko cyane cyane tubabwira ko bakwegera n'abaganga, ndetse hari n'abaganga nyine bizi by'imirire, bakaba babagira inama. Kandi gutakaza ibiro mbabwire ntabwo ari ukubitakaza icyumweru kimwe cyangwa ukwezi kumwe. Wibwira rero ngo urakora siporo icyumweru kimwe ngo birarangiye, gerageza niyo byafata umwaka cyangwa imyaka 2, hari uburyo wihereza agahigo ukavuga ati ndabitakaza kandi mu buryo bw'igihe runaka. So warubajije uti kwa muganga hari icyo twakora. Nibyo, hari imiti rimwe na rimwe ishobora gufasha, ariko akenshi usanga nta n'ingaruka nyinshi iyo miti yamufasha. Ariko hari kubagwa, wa mubyibuho ukabije, tuvuge wenda nka cya gipimo twatangiriyeho cya kigereranyo ageze nko muri 40, usanga rero uburyo bwo kubaga bakaba bamugabanyiriza ubunini bw'igifu, kikaba gito kugira ngo ibyo azajya arya bibe bikeya. Ubwo ni uburyo bumwe, ndetse hari n'ubundi buryo bashobora kugabanya igifu ndetse bakagabanya n'agace gatoya kamara, kugira ngo byagogora by'ibiryo ribe rikeya. Iyo byageze aho ngaho rero mu buryo bwo kubagwa biba bikabije cyane. Muganga Rigana Intsinzi watubwiraga ku bijyanye n'umubyibuho ukabije. Ni naha rero dusoreje, muramukeho neza. Urakoze Yvette Kabatesi na Rigana Intsinzi, mwariko muraganira. Imbere yo kubasezera nkundura ndabibutse incamake y'amakuru. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ko ingaruka ziguma ziyongera z'ibitero vya Israel zibangamiye ubuzima bwo muri kazoza k'abanyapalestina baba muri ako karere ka Gaza. Mu Burundi ikivuko ca Rumonge kiragiramiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika, abanyagihugu bahaba basaba gutabagwa. Amakuru no munsi rero agarukiye ngaha, ariko ndabibutse kandi ko ibiganiro vyacu bibandanya no mu mpera z'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano, ku munsi w'Imana naho muzokumva ibice 2 vy'urunana twabashikirije muri nondwi. Aya makuru mwayashikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Darcy, yarahagarariwe na Mark niyo nkuru. Mwarakoze kwana natwe muri nondwi yose, mugire weekend nziza mwese.